nzobaho nanje nzobaho reka kwatura kutazobaho kuko dufisa masezerano. Jewe urabona ko aka video nariko ndigisha kuri ca gice cacu dusanzwe dukorerako kivuga ngo turakwiye kwiteza imbere, kuko umuvuga butumwa dufate warayinzara imisi 4 5 urindiriye yuko amafaranga akoroka, uragenda kuvuga Yesu ushonje umuvuga gute? Ntibikunda. Rero iyo muntu yaciye atangurira aho nyene gurura, je uragurura nkasenga naco bitwaye. Rero nabonye baciragira ibiganiro kugira bavuge ko kama akunda amafaranga, ntaco byantwaye. Ico nzi nuko ico nashatse gukora canke ico navuze kitari kijya ahubwo yafatiye kajya kantu acaragurura, ntaco vyambwiye n'ukuri. Kuko urumva hari abantu mu buzima nushake ube wakoze ikintu ciza bafuma bahengera hahandi nyene sinzi ikintu bace umva bakwaribiye. Abakunzi mu nkunda ndabazi, twavanye hariya mbari urazi indirimbo ya mbere abakunzi bandi twavanye kuri Nesha barasenge barambye kamuzogera kure utafanikiwa. Kuna wale walibana 3 jours baduze umusozi ku bwa kandi, rero bakubwira uze kubasokoramwo kandi naho yoba yaguye baraza kamiva hasi iruka mwana bakansengera bakamanura. Urumva naho noba naguye bakansengera Abakunzi ba Buja Today TV turamutije muri mwese mwiriwe mwaramuse bwake bivana naho ndasiko Buja Today TV mudukurikirana muri kwisizima. Muno mwanya turi n'umuntu sinzi kari umusitari sinzi ka kujambo bagakunda, ariko umuntu amaze kumenyekana cyane benshi mwakunze muri filme muri cinema. Uyu musa n'ibindi bishasha ngira ashaka kutubwira no kuri Rwanda avuga izina giwe. Nibaza yuko kubutamuzi vraiment yo baramakosa ariyo umuntu yabigoye kubutamuzi, hari ibintu wo kudakurikirana mutobuzi uyo muntu. Kamikazi turabaramukije kwanza. Enda baramukije cyane. Imana ishimwe kuba tubonanye kwanza, keshi twabarondeye biranka, ariko uyu munsi Imana yabikoze twabonanye. Oya igihe n'ikinyene Simo, igihe n'ikinyene Imana yakoze, nanje ndabinezerewe cyane kuba tubonanye kuno mwanya. Amen. Kamikazi ikintu cyambere na mbere no uvuga gute ufate kugihe waheruka ngaha n'uko n'Uburundi ubikompara gute muri kigihe cyari kihaciye? Jewe igihe cyose Burundi nama ndabona ko ari bushasha, kuko hano hantu hari Imana, hano hantu hari abantu bakundana. Abarundi n'abana biza cyane, barakundana barababarana baritanaho n'abantu numva nyene bashikirana. Rero igihe cyose iyo nje hano numva umutima uryohewe. Kamikazi turaje kura akantu kambere na mbere ganda gusabe nimba ari nk'uturimbo dushashe ducishize akantu gatoya cyane abantu bumve by'ukuri. Ni Kamikazi indirimbo shasha zirahari, ariko reka ndazibike, ariko reka ndabaririmba indirimbo unzobaho nanje nzobaho reka kwatura kutazobaho kuko dufisa masezerano. Kamikazi tuzi kuva kuri filime Nesha gushika uyu munsi. Kamikazi ko mumubona Imana yarahezagira, ariko raraba ufashe izo image zibiri Nesha, kuri image ya Nesha na image y'uno munsi ni Kamikazi menga aratandukanye cyane. Tubwira urugendo rwo kuva kuri Nesha gushika uyu munsi. Kuri Nesha ijya filime sinzi ko yitwa Nesha, sinzi ko mbesha, ariko filime wakinye ya mbere na mbere mwahereye. Filime ya mbere yandayibonye. Urugendo ikintu cyambere nabonye mu buzima n'ukwikunda, ugakunda n'ivyo Imana yashize muri wewe. Ivyo iyo ubigize bikaba mu mutima wawe ukabiha agaciro, nta nkeke Imana iragushigikira. Ni Kamikazi yafashe umwanya munini kugira ashikashitse. Hari abantu uyu munsi bakora ikintu umwaka umwe vyanka akabara giheze.
akabanga wo kwibira abantu kamikazi kuva kina mu 2010 nimba ntihenze gushika umunsi 2020 yakiri muri iyi game ya filme canke y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ikintu ca mbere numva nobwira abantu bafise ingabire ni ukumva yuko ingabire yawe uyigize ubuzima. Imana hari ikintu yakuremeye, rero iyo umaze ukimenya gihe agaciro. Jewe nanje nimba ngeze aho ngeze nuko namenye hari ikintu Imana yandemeye, ndagiha agaciro, maze ugiye agaciro ndabibamwo, hanyuma bica biritwara vyonyene. Sinzi n'ingene vyagenze kugira ngera, ariko ico nzi nuko nahaye agaciro ibintu Imana yashize muri jewe. Induto za kamikazi zariza hari ukuntu twikiga mu mbere mu mwaka rumva ngo zoba docteur ngo zo umusirikare, w'indoto yawe yari yahe muri kijya gihe? Jewe ndibuka umunsi umwe ko nasengera muri Anglikane mu Cibitoke, haraza kwigisha umukobwa arigisha neza. Ndibuka ico gihe bahamagaye abantu gusengerwa ngo umuntu afise umutwaro, naciye ngenda imbere ndavuga Mana nanje nzovuga ubutumwa, Mana nanje nzobikore neza mu gukura kwanje, nanje hano hantu nzohangeza. Rero nanje nakuze nkunda bino bikorwa, numva no mvuga ubutumwa, numva no biyamwe neza. Rero Imana nayo icirabinkorera cyangwa ndisangamo. Ni kamikazi aririmba gaca asubira agakina n'icyo kwita amareresi. Uyu munsi ho kuri iyi nciro waje n'ikindi kintu gitandukanye na bya bintu bindi bibiri. Ibyo bintu bitatu, kuririmba, gukina filme, uyu munsi murongoye Campoli turaza kwiganira ko mubona umupira yambaye urabigaragaza. Niko tugiye kugera ibyo bintu bitatu byose. Hanyuma hajya mu buzima hari ikimira ikindi. Rero reka turabe ikizomira ikindi muri biro bintu. Sindabimenye mugabo hari ikizomira ibindi. Donc hari ikintu kizoza ati mwese mutegereza gukorera muri ibi. Turindire. Gusa ico ndakwemereye nuko byose bizokora, ariko burya mu buzima harabaho ikintu, hariho nsumba zose. Mu ntoki z'umuntu hariho nsumba zose. Rero bisigura ntushobora kuzinganisha, urabibona. Ariko ntituramenya ikizobasumba zose. Naho nyene abakunzi benshi twakumenye kubera indirimbo no gukina amafilme. Mu gihe kimwe c'indirimbo cuba kimizwe, numva ko je ntazoya nkiri umufanzi. Burya hari abakunzi b'indirimbo, hari abakunzi ba filme, hari abakunzi b'impamba y'umunsi. Kuko impamba y'umunsi burya ntije no munsi yatanguye kuva 2016. Je ndibuka duhanye n'umuntu harunga ati kami je nkumbuye impamba. Eka jewe indirimbo impamba kami. Uwundi nawe ati rero ivyo rero reka turindire Imana kuko niyo yaturemye. Jewe ikintu nizera Simo nuko wowe ukivuka wavutse ibyo uzokora vyaramaze kubaho. Ari naco gituma intebe twavutse zado. Ego hariho abavyiyumviriye mugabo biyumviriye ikintu Imana yari yaramaze kurema yuko kizobaho. Rero bisigura iki? Ibi bikorwa vyanje vyivuga gutumwa, ibikorwa vyanje vya filme, vy'indirimbo, ibi byose jewe vyarananze kubaho mw'isi. Ubundi ho jewe naje kurangura ivyari vyarapanzwe ku rutonde rw'Imana. Rero bisigura iki? Je sindabipangira programme. Umuririmbyi ni warimba neza ngo nizotuma bikunda. Nanje Imana yo mwijuru nizotuma bikunda, nizotuma bino bikorwa ndabibandanya neza. Rero reka tuyirindire. Gusa gihari nuko ndayubaha, ndayigororokera nguma hahandi ku mavi, nayo izocimenya ingene intwara. Ego. Ni kamikazi tsiko turaraba muri gospel music. Mu Burundi novuga yuko tutirashika ahantu nk'ibindi bihugu bigeze, kuko nk'akaro dufate hafi mu bihugu byo hafi mu Rwanda cye muri Tanzania, umuririmbyi wa gospel ashaka gukora indirimbo ukwezi kimwe kabibaze kugira nka 1 million de views. Ariko mu Burundi usanga kabisa kugira ugire na 500,000 biba bigoye. Wibaza ko agahaze kariye kugira abarimvyi ba gospel, ugasanga abarimvyi harimo indirimbo z'isi zisanzwe atari ijambo ry'Imana ririmo, bariko baradusunza gukurikirana. Habuze iki mu by'ukuri ko tuzi ko ibice byinshi by'abarundi bakijijwe? Jewe ikintu kivuze numva amakosa twoyata kuri twebwe nyene, kuko hari igihe dusora ikintu ugasanga ntitugihaye ubushobozi, ahubwo twebwe ubwacu nitwe dukwiye guhindura, kuko umuntu arabice yabonye. Umuntu arabice yabonye. Rero hari igihe twebwe dusora ikintu tugaca twibaza ngo Imana izova mu ijuru ize ikigirene
imbere cyangwa igishane kure Imana ni ibishikana kure mugabo natwe twagize aka effort rero ico numva nuko twebwe abaririmbyi two kwikebuka tukamenya yuko ibi ikintu tugishize ku mugaragaro turondere abadufasha gupromoting ibikorwa byacu turondere umuntu umwe ntiyubaka umuntu yubakwa n'abandi rero bisigurike amakosa ubwa mbere abanywanyi bazora bikintu bumvise kandi babonye rero natwe turakwiye guhindura nihereye ko je ubwanje ndakwiye guhindura ndavye ingene nkurikiranwa sinibaza iyo banadabikora neza ko mba nkurikiranwa ku rugero ndiko ndakurikiranwa uno munsi ya harimo negligence nini cyane ego nibyo tiko turaraba abandi gospel bageze kure cyane gose bamwe mu masanzwe bari ibintu bazo guhimbaza no gutazira Imana twagiye turaganira umva ngo urumva ngo ntidukundana mu byukuri wankana muri ibi bintu ninde sinibaza yuko tudakundana turakundana ahubwo ni kwa kuntu nyene tutitaho ibintu byacu ikindi naco umuntu wese usanga yibereye mu vyiwe urabona ubuzima aho bugeze uno musanga nakayibereye mu vyiwe wundi yibereye mu vyiwe rero nahacu wo kwikebuka sugwanko terki ahubwo ni ugufina burya hajya ubundi ho umuntu ni watuma ibintu bigenda neza rero harakwiye kuba inkebuzo kuri umwe basi agaca kebura abandi akavuga ati yo kano ya nukuri kano ya urakenewe hano nanje ari nzabona ndamwankiye aho ntazo cavuga ati ntakundana ariko nasanze ari ukutamenya agaciro kuwundi bwa ubudo turakundana n'abandi tubona bakurana cyane hagati yabo ariko turiko turabakamikazi nta ikintu cyo bitwa featuring mu basanzwe barimba cyane gukorana n'abandi nta ndirimbo nyinshi tubona kamikazi akorana n'abandi kubera iki jewe nta ndirimbo nakoranye na Claude tubwire nka batanu maze gukorana indirimbo oya je ndakubwira umaze kumwe ati ngo simpana n'abandi ndakwereka aho tumaze gukorana n'abandi benshi benshi vyuka benki uyu munsi wo kwivuza gukorana nawe ubuku uri ino byoshoboka jewe ku mwanya wanje ambwiye ati kandi urafise umwanya nkaje ndaba nkabona uruhari nta mpamvu yo kumwanira mugabo yatawuhari ndambwiye ati tuzopanga ikindi gihe umwanya ikintu cyose uratwara umwanya birashaka gushika nk'ubu bigusaba kumugana mwanya gace bwa kamikazi kumba ariyemera ari umukozi w'Imana ako kantu kajira gute muri wewe je mu buzima burya hajya simo ugiye gushaka yuko abantu kuvuga neza babanza kubwira ikintu kimwe uzobifaranga ifaranga iyo ridacumura ifaranga umva ikintu cya mbere kitagira ikosa n'amahera rero jewe kubera ndi umuntu sinje nitegwe kuvugwa neza na bose kandi mu gihe uzokora ikintu kugira ngo unezereze abantu dufate nk'ubu je ndafise ibikorwa napanze hagacaje nakacambwira kandi nkeneye ko dukorana mugabo iyo saa cyangwa uyo munsi mfise ivy'iwanje mugabo kugira mvuge neza ciye ndavyica none gasimo vyo maririki fuma nemera je nkakorera kuri programme yaje hanyuma kamvuga nabi mugabo je ya rutonde rwanje nagizene narurangije kuna siku tutani pende aho nyene dusibye ku ka video gatoya deruka kubona mu gushaka umugaragaro impamba y'umunsi company hari aka video gatoya bakaze vuga ati sinavuga Yesu ntafise amafaranga wakakiriye gute abantu ashaka kugenda akavuga ati jewe bakiha intumbero yo kuvuga ati ngira mvuge nabo umuntu nka kamikazi wibaza yuko bafise intumbero yawe canke wewe muri wewe uvyakira gute jewe urabona ko aka video nariko ndigisha kuri cya gice cyacu dusanzwe dukorerako kivuga ngo turakwiye kwiteza imbere kuko umuvuga butumwa dufate warayinzara imisi 4-5 urindiriye yuko amafaranga akoroka uragenda kuvuga Yesu shonje umuvuga gute ntibikunda rero iyo yaciye atangurira aho nyene gurura je uragurura nkasenga naco bitwaye rero nabonye baciragira ibiganiro kugira bavuge ko kama akunda amafaranga ntaco byantwaye ico nzi nuko ico nashatse gukora cyangwa ico navuze
kitari kijya ahubwo yafatiye kajya kantu acarakata acaragurura ntaco vyambwiye n'ukuri kuko urumva hari abantu mu buzima nushake ube wakoze ikintu ciza bafuma bahengera hahandi nyene sinzi ikintu bace umva bakwaribiye abakunzi mu nkunda ndabazi twavanye hariya mbari urazi indirimbo ya mbere abakunzi bandi twavanye kuri neje barasenge barambwiye kamuzogera kure utafanikiwa kuna wale walibana 3 jours baduze umusozi ku bwa kandi rero bakubwira uze kubasokoramwo kandi naho yoba yaguye baraza kamiva hasi iruka mwana bakansengera bakamanura urumva naho noba naguye bakansengera bakamanura rero igihari uno munsi urugamba rukoranira benshi ntaco bimbwiye niwumve ko nkomeye niwabikoze canke niwo nabonye yagize ikiganiro kugira ngo ambwiye ngo kandi je sindamwemera ntaco vyambwiye kwemerwa n'umuntu aco byombwira ahubwo ndirira kwemerwa n'Imana ijuru rikwemeye rikwemeza n'abandi ni kuvuga umuntu wese avuga nabi Kamikazi byiza canke bibi cane cane ariko avomera mu kiva niwumve ko ataco bimbwiye kuko urumva none ngirente ndire niyahure okay Kamikazi tuje kuri impamba y'umunsi company uragiye ngaho uriyumviriye ati nyuma yo kuririmba nyuma yo gukina filme ikanza n'indi project ishasha impamba y'umunsi ni association ni société ni fondation ni giki muri make kugeza no mwanya impamba y'umunsi nishira hamwe urazishira mu yo société sinibeshe nishira hamwe hanyuma nishira hamwe suno munsi impamba y'umunsi abantu bavyumvise impamba y'umunsi yatanguye kera ariko nabandaje gusengera no murimo ndabwimana Imana ndakeneye wagura no murimo Imana irabikora Imana imaze kubikora ngati ni rero ndakwikira abandi cyo muri abandi abo twavanye umuvango abo twavanye kuri neje barazi kami ngenda gukina film n'amafaranga taxi vatavisi barazi kami natanguye kuronka ayimoto hari abandi barahari rero uno munsi kumbura shobora kwirira na bajaji sinokwibagira babandi batagishobora uno munsi kuronka n'amazi yo kunywa rero niyo mpamvu niyumviye rino shira hamwe kugira ngo imbere yo kuvuga ijambo mu ijambo haboneke n'ubundi buzima bw'abandi bantu turavuga ijambo hanyuma mu ijambo tukagira n'ibindi bikorwa biteza imbere ubuzima bw'ikampani ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'iki hanyuma muri uko gutera imbere ko tuva hasi tugafasha abana batishoboye mu gufasha abana batishoboye tubikora mu buryo bwinshi hariho umuvyeyi abafise abana ntitugenda tukamwanga ivyarya no turafata tukitora tukabatireka tumuronderera umutahe agende gukora muri jana mwijana bazo bari muri izo ngorane nubwo tuzofasha babiri tuzoba dukijije igihugu cacu c'u Burundi ariko hari igihe tuzotemberera n'ibigo ibigo vya bindi bigitangura vya bindi bikibabaye Imana iduhezagiye n'ibiro 50 vy'umuceri bizobamaze ukwezi hanyuma dukore muri ubwo buryo hanyuma igihe Imana yabonye ko bikwiye yuko utanga raporo nziza bamana vyararangiye twakoze tukiri mwisi hari abantu bashaka nko bavuga ati ni kuri Kamikazi yazanye ikintu ciza ndafise igihumbi reka ndagifashe muri uwo mugambi na cyane wo gufasha abatishoboye kuko mu Burundi nibaza yuko tubayeho mu butandukane budasanzwe nimba ufungura neza ukaryama kibazo hari umuntu agowe byo tuvyibuke tunashimira Kamikazi kuri ico ciyumviro yakoze cyo gukora company ikavamo umutahe wo gufasha muri ico kintu hari abantu bashaka kuvuga ati ni kuri Kamikazi ikintu wakoze ni ciza ndifuza kuba no guterera mu gufasha muri uwo mugambi wo gufasha bantaho nikora uwo babwira ica ubaye abo bantu umuntu wese afise ingabire yo kumva yofasha ahubwo tuge turamushigikira dushigikira ingabire yiwe ntaza guterera company ahubwo twebwe company dushigikira ingabire yiwe tumushigikira gute turamwanda hariho nimero ya telefone ushaka kuturonderako plus 257 71 21 50 41 hanyuma uraturondera ukavuga ati jewe ndifuza gufasha
abana 5 turakubaza uburyo ufise abo bana 5 tukamenya yuko tukujana mu irerero canke tukujana mu miryango iba itagira ico bafungura muri ubwo rwego ico dukora ucuza niyo mpamba yawe ushobora kuba ufise umuceri ushobora kuba ufise ibiharage ushobora kuba ufise impuzu ushobora kuba ufise n'amafaranga ico dukora turakujana twenyene hariho ababijejwe ngaha turagutwara hanyuma ukabona iyo mpamba yawe ahigiye hanyuma ukanabasengera ukamenya yuko abo bantu ari Imana ibaguhaye kugira ngo uzobakurikirane nuko ndashima Imana hariho umudamu aheruka kubikora n'umukobwa ayo telefone ati kandi iyo ngabire yanyu nayikunze kandi ndifuza gukorana nawe ngati haribo abo tugomba dushigikire ingabire nawe uri muri wewe cyo twakoze kuko we ntari ino ari mu kindi gihugu yagiye kurondera ubuzima yarungitse umusaza wiwe twaramuherekeje twaramutoyari umushoferi w'impamba y'umunsi aramutora turamujana ku muvyeyi yarafise abana 6 no muvyeyi atubwiye ngo jewe ndahorana umutahe w'ibihumbi 5 nacuruza mugabo utwo nkuyemwo ntacanja numva bisigura ngo wa mutahe waba uheze mugabo ndashima Imana uyo mu mama hari Imana iguhezagire Gloria uri kurakurikirana kino kiganiro nukuri Imana iguhumugisha ubu uyo mu mama agataye kisumuni yaciye mu umutahe bisigura ngo twebwe turaguherekeza ukamenya nabo bantu ufashije aho bari kugira ngo bishobotse uzonasubire no kugirane kubaraba nuko dukora twabikoze uko mu nzira yuko n'abandi bantu barafise ingabire siyo sisi tu ifo kudusapotingana ni cyo kinova ngo ndukundana no nimba umuvuga butumwa ngwino uvuga butumwa nimba ukeneye gufasha ngwino tukwereka inzira wo bigenza witure company iguhivyiyumvira guhanure ingene wo bikora neza unamushaka guhereza umuntu ivyo bihumbi 100 vyawe agashikana ibihumbi 200 ariko ari wowe uvyishikaniye urashima Imana nuko dusanzwe dukora Okay, impamba y'umunsi company ni company yamaze yari isanzwe ikora ariko ubu yarakoze ku mugaragaro. Ni Kamikazi yobaki kugumye no kugira kurikirana ibikorwa vy'impamba y'umunsi company canke nahagenda arafise abantu babizigirwa zosigira ico gikorwa. Yowe Imana kambwira nyene ngo menga hano ryohe ndakunda cyane mugabo ikibazo papa Joshua ntiharagera kwambwira ngo dutahe ari igeze mwati kami ngo dutahe nzocanza kugira mbandanye umurimo w'Imana mu gihugu canje ku gicaniro canje kuko aha ni ku gicaniro mwege muhari mushima Imana kuko numugisha kuba uri mu gihugu cawe numugisha ukomeye hanyuma ikintu numva no kwishura kuri ico company irafise abakozi bahembwa bisigura iki abo hari umudirecteur asanzwe akorera ngaha mu Burundi bisigura ngo uyo arahari kugira ngo akore ibikorwa vy'impamba y'umunsi neza kuko urumva niko kazi kiwe guhera mu gitondo gushika amasaha hereza gukora uyo murimo bisigura ngo ibikorwa biratunganijwe neza nta kibazo bihimeze neza ego Okay, odua address nimba imaze kuboneka kugira uzokenera kwitura impamba y'umunsi company muri ibi canke biriya zoshobore kubegera canke aha turi ni ku biro vy'impamba y'umunsi ubundi hoho ariko ni muri Mirwa ikintu numva novuga kuvyerekeye ingene bodutora ndashaka kubaha nimero yanje ya telefone ni +2 37 71 21 50 41 iyo nimero rero bashaka kundonderako kugira ngo bandonke tuvugane ushaka kunyandikira kuri WhatsApp aho uzondonka kuko hari igihe mu telefona kuko ntaba ndi hano hari igihe mutandonka mwami Yesu ahumugisha ego Kamikazi ni Kamikazi tumenyereye yaza bakaja kumutegera ku kibuga c'indege abagenzi biyo tukababona ariko n'umenga yaje mwibanga twamonye kuri Source Dinire gusa kubera aha ni wacu kandi apa y'ibintu nyene umuntu aza aragira mu nzira kubera kino gihe ibintu by'indege biragorana hari igihe ugenda kukurira ukumva ngo bagutoye corona ukumva ngo ntimugenda rero kugira ngo uteguze abantu usanga bigoye hari igihe baza bagahagarara hajya
bakakubura muga kiretse n'ivyo urazi umuntu ari wawe ni nk'uko je nogendeje ariko gacaza umurimo umgatikana ubu nyene mu Burundi uca ndabahamagara ngo muze kuntegera noca ndabahamagara bisigura ngo donc ni mumenyere yuko Kamikazi ari umurundi kazi shobora kumara ukwezi kumwe muri Amerika hanyuma Imana igacindungika hano ati haraje igikorwa utegerezwa gukora mu Burundi mu mezi abiri akurikirizo buri mu Burundi urumva kuguma mbwira ngo baze kuntegera oya nikumva neza yuko aha ni muhira n'ukuri sinzokwamagura abantu ngo nibaze kuntegera nabato nta muntu numwe mu muryango yarazikonze yari surprise surprise nari nashi wacu nari mungiye muhira yego ni wanya ariko uramenyesha bakitegurira umushitsi kuko buri umushitsi umushitsi none ekababani nkuko mubibona ni Kamikazi turi kumwe ni kuri Buja TV ndagusaka ko subscribe na notification ukore kugira uzoze uraronka amakuru ali update umwanya n'umwanya tubazana amakuru mezi muno mwari kabazaniye umuntu umaze kuba kizina muri gospel music filme ishaka tatu sinzi cyo uko nocida nacika ko ari ibikorwa byo gufashanya canke kwiteza imbere Kamikazi ubu ko waje no nta filme canke indirimbo uzogenda dusigiye ku bya filme ntacyo no bivuga ko bivana n'umwanya ariko indirimbo zo z'ubu narahejeje ama audio mu gihe gikurikirana ndiko ndategura gukora ama video ariko filme nawe uri muri uyo mwuga nibi bikorwa ndimwo n'umwanya wanje mfise gusezerana ntushitse ni icyaha hanyuma ndabashimiye cyane ko mwanyitaye ndashobora kubasezera gato shaka umuntu tuzosigira turabaza ibikorwa by'impamba y'umunsi kuko mugiye ndabona ko mu mari gihe hatari gito mutaragaruka wewe ano masari ku kazi hari ibindi bikorwa yagiyemwo ntari hano mugabo hariho umudirectrice adosigara arakora muri bino bikorwa kandi yasanzwe akora niwe muzohora mubibaza